Iyi exposition twari twayiteguye guhera itariki 4 gushika itariki 8, donc urumva bizohera ejo kuwa Mungu. Iyi Buja Fashion Week tuyigira ku mwaka chaque décembre, donc niho tuyigira. Kuvuga yuko ejo kuwa Mungu itariki 8 izobiheze, mugabo dusura kandi dutegura ibindi mu mwaka uza mu yindi edition ikurikira ya Buja Fashion Week. Bisanzwe muri Buja Fashion Week ahantu hari abantu niyumviye kuba nobereka ibyo dufise bitandukanye n'ibya fashion, kuko la mode ikwiye kuba no mu byo dufungura, la mode ikwiye kuba nuko twikomporta. Niyo mpamvu naciye niyumvira kuza muri Fashion Week kugira ngo nanjye nerekane ibyo nsanzwe nko. Buja Fashion Week mbona ari akaryo keza ko ibikorwa vyanje bija habona bimenyekana, donc tuja ku yindi ntambwe tutahorako. What's popping out there? I go by the name Make Sure, but then one boss come with the fun. But nkuko mubibona ngaha twaje kuri Place de l'Indépendance ahariko harabera exposition yateguwe na Buja Fashion Week. Iyi exposition rero harimo cyane cyane ibintu vy'izambagwa, donc ibintu bijanye na mode. Yego ni ibintu bijanye na mode. Rero turaje ngaha kugira twereke izi mpano umuntu we ashobore kwishimira impano ziri mu gwaruka rw'Uburundi. Twaje muri exposition ya Buja Fashion Week yateguwe na Buja Fashion Week. Chancel niwe ari mu babiteguye. Twamuzanire kugira ashobore kutubwira ubwa mbere kubera iki niyumvira iki cyumviro cyavuye ci exposition. Chambere coco iyi Buja Fashion Week si exposition gusa, ninovuga yuko irimo amaprogramme atandukanye. Ni expo irimo, harimo expo, harimo défilé, hari nama novuga ati panel tugira cyangwa novuga conference kuvyerekeye ibyo kwigisha cyangwa kuyaga kuvyerekeye mode, nyine twogerageza kuyiteza imbere nga mu Burundi. Novuga ko si ibintu byoroshe, mugabo je uko ndiko ndabibona mbona umengo biko biratera imbere cyane. Mu misi ya nta bantu benshi twabona bakora ibintu vyabo, bagerageza gukaya utuntu twabo. Mugo ubundi ndiko ndabona umengo hari benshi basigaye babikora. Ego hari abo usanga bikiri hasi, ngo urumva nta muntu atera ashikira hejuru. Byose birafise intango bitangurira hama bigakura. Je novuga yuko biriko biratera imbere, nubwo novuga yuko benshi bataravyijukira ngo baze baragura cyane ibikorerwa ngaho iwacu. Ndabiko ndabona umengo ni ibintu biriko biraza, biriko biragira impinduka. Buja Fashion Week mbona ari akaryo keza ko ibikorwa vyanje bija habona bimenyekana, donc tuja ku yindi ntambwe tutahorako. Umwe wese biravana nica akunda. Jewe narabikunda, narabibona ababikora, mugabo aussi j'avais une autre pensée yo kubona hariho abantu bari mwibarabara bakeneye akazi, mugabo badashobora kuronka iyo occasion yo kuja ku ma banque, donc mu ma bureau kugira baposer leur candidature, mugabo bafise amaboko akomeye. Rero naho navuga nti qu'est-ce que je peux faire pour eux. Naho rero naciye niyumvira nti kumbura ashaka ko bafise amaboko akomeye, naho mubona ari je ndabikora, nabo dukorana ntibamugaye, mugabo ndashaka cyane gukoresha abantu bamugaye kugira nanje ndabaha ubuzi, nabo baronke quelque chose mu maposhe yabo, kuko barifuza akazi mugabo ntihasi opportunité yo kuja kudepoza ahantu hari. Nibashimye ibikorwa byanje bashobora kundaba kuri Facebook, kuri Instagram, kuri Mbere Inshuti Art. Numéro de téléphone 61 78 44 94. Bagiye kuri ama réseaux sociaux barashobora kubona ama coordonnées ya WhatsApp. Mu bisanzwe muri Buja Fashion Week ahantu hari abantu niyumviye kuba
nobereka ibyo dufise bitandukanye n'ibya fashion kuko la mode ikwiye kuba no mu byo dufungura, la mode ikwiye kuba nuko twikomporta. Niyo mpamvu naciye niyumvira kuza muri fashion week kugira ngo nanjye nerekane ibyo nsanzwe nko. Icyo nobabwira ko n'imiti yo kwa muganga bafata iva mu bimera. Iyi rero twebwe dukora ni ingaburo muti, no kuvuga ngo ni indya ziba zifise novuga ko ziba zifise akanovera ko kuba zovura indwara, na cyane cyane ko ari ibyatsi biba bitaraba transforme. Video ishika kure cyane. Bwa mbere bazontora kuri nimero do telefone ya 68 49 78 03 canke bashike ku bibanza dukoreramwo, kuko turakorera mu gisagara ca Bujumbura muri plaza imbere y'isoko ya kera. Uvuye ku mabisi ya Gatumba uri kuraza kuza Musaga ca winjira indani muri biro nimero D. Bari mu ruguru mu ntara bo dusanga mu Kayanza imbere ya Interbank. Rero umuntu yokenera kuturonka ntiyotubura kuko turahari nta kibazo. Bashobora kuvuga ko turashimye Fashion Week kuba yateguye iyi evenement, kuba benshi tukorera muri village market ni hano Arugayi. Ubu turi nga kuri place de l'indépendance, beaucoup de gens passent baragura bintu, tukaba business card. Ejo tuzoronka abantu benshi bakaza hariya kutusanga ku kibanza. Entreprise yanje yitwa Jardin de la Mode. Jardin de la Mode. Ego en sigle JADEM. Donc si mukeneye kunironka kuri réseaux sociaux nikoresha Facebook, Instagram na Twitter na TikTok. Donc izina ni Jardin de la Mode. Buja Fashion Week exposition ndabona neza irimo ibi byiza byose. Cyane cyane ibi by'iwanje. Byinshi mubona nganda bikora n'amaboko yanje, amashakoshi, ariho amakaruvati, ariho amaporte monnaie, ariho n'amaporte stylo, amaporte carte de visite, akaba ariho amaporte clé, amaboucle d'oreille, amabracelet. Donc byinshi ndabikora n'amaboko yanje. Ubwa mbere nariyumviriye nashatse gukora amashakoshi atandukanye n'ay'abandi bakora. Par exemple nk'ubu tubona ariho amashakoshi y'ibitenge, ariho amashakoshi y'amasorte. Ndahitamo gukora mu mashakoshi y'uduperle kubera uduperle turakomeye, ntiducuya ubiravye neza. Gacafuye urahanagura, juste urahanagura kandi ntiducika. Ni ikintu kiri original et puis qualité. Ngaca ndabihinyanyura no mu makaruvati essaya kupartaja mu bintu byose. Instagram ni Muna Perle, Facebook ni Muna Perle, WhatsApp ni plus 258 68 plus 257 68 377 651. Neza twatanguye guhera mercredi, twatanguye jeudi, hama turaronka abantu. Ni experience yacu ya mbere deja, hama turaryohewe cyane kuko twarabonye abantu benshi nk'abartiste nkatwe bakora ibintu byiza cyane. Icyo twishimira ni uko rero yaduhaye platform yo gukorerako. Twaragize experience, twaragutse mu mitwe, twarabonye ibyo abarundi bakunda. Hama n'iterambere kubera iyo tutajana ngo ntitwari kuronka ino occasion yo kugira kuri TV yanyu. Dukorera ushaka amabracelet, amahereni meza, udusakoshi twiza, urashobora kugenda kuri Instagram ukandika woa canke word of accessories canke Pendeza collection, uca utwandikira, uca usangaho n'amafoto meza, ukacuronka ibyo wifuza, amahereni, amabracelet, amasakoshi n'ibindi byinshi. D'abord ni iteka twatewe ryo gushobora kuba bamwe mu baparticipa muri Buja Fashion Week. Hama amaproduit yacu nko mwayabonye ni hanini ibintu by'abigeme n'abadamu n'ibintu bya decor byo mu nzu. Turashimira d'abord ikibanza ciza corohereza abantu bose niko novuga. Ego hama turashima aussi
ni n'ukuntu badufata icicaro novuga ego nivyo bari batwemereye byinshi n'ukuri baragerageje kubidufashamo kubituronsa n'ikiringo bimara normalement andi ma exposition usanga ari ikiringo gito mugabo nukuri baragejeje kudufasha kugira dushobore kumenyekanisha ibintu byacu Kayangana Innovation Art canke Kia mu majambo mato turakora bavyita ibishushu nivyo gufunga umushatsi turakora amabage turakora amasertete turakora ubwo ku maboko amabroche kumvutano ku makanzu turakora amahereni turakora ibiyo ivyibi turakora n'amarticle ya décor yo mu mazu kuri Instagram ni Kayangana Innovation Art no kuri Facebook turafise ko compte iyi exposition twari twayiteguye guhera itariki 4 gushika itariki 8 donc urumva bizohera ejo kuwa Mungu iyi Buja Fashion Week tuyigira ku mwaka chaque décembre donc niho tuyigira kuvuga yuko ejo kuwa Mungu itariki 8 izobiheze mugabo dusura kandi dutegura ibindi mu mwaka uza mu yindi edition ikurikira ya Buja Fashion Week. Hari defile yabaye ejo bundi kuwa gatanu itariki 6 byari bimeze neza abantu baragerageje kuvyitabira baragerageje kwerekana ibi byakorewe ngayo iwacu by'abanyamideli bacu kandi abantu benshi novuga ko barabishimye baranavyitabiriye cyane. Hari n'iyindi defile izoba ejo kuwa Mungu itariki 8 kuri Place de l'Indépendance nyene ahari kwabera expo. Ni defile de clôture tuzogira aho tuzogerageza kugara i Buja Fashion Week kugerageza kwerekana izo mpuzu biciye mu ba mannequin sinzi kungene no kivuga mu Kirundi condition imwe bisaba ubyifuza wese ubikunda umva yuko yohaca akaraba arahawe ikaze nta mahera tuzorihisha buri wese ashobora kuza kwinjira si kwinjira deja habahuguruye ko hasanze yuko hanabera exposition donc umuntu wese ashaka ashobora kuza kuraba abarundi turamaze kwishima yuko amadefile ari abantu bafise amahera cyangwa bafise ama standard na mugabo novuga yuko atari ivyo kuko je hari abo mpora mbona bazizamwo kandi batari muri ama standard bisaba yuko aba ari ibintu ukunda kandi wumva yuko woshirikira canke woza kuraba ego antwe nta bantu dukumira ngo tuvuge ngo dushaka bagusa canke abanye ego ndabashimiye cyane nongera ndabatumira no kuza kugura ku munsi w'ejo dusigaje wa nyuma murahawe ikaze nababwiye yuko dufite na défilé de clôture izoba guhera 16h gushika 18h donc karibu mwese.